Intsinzi ya Donald Trump mu ndwi iheze mu matora rusange ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yarungitse imipfunda y'inkubi mu isi yose. Gusa muri Ukraine ho bayumvise gusumba ahandi hose. Trump yari yavuze vyeruye ko intambara y'ubumwe bw'Uburusiya na Ukraine kitari kuba yaratanguye, yaza kuba ari waramutswa Amerika, kandi ko yoramuka yinjiye mu nzu yera kandi iyi ntambara yo cihagarara ko kanya. Gusa rero ntiyavuze umugambi afise ukuntu yoyihagarika. None ubu abanyamategeko n'abakuru b'Uburayi eka mbere n'Uburusiya bararindiranya amaganya n'igishika inzira ubutegetsi bwa Trump bugiye gufata. Hari ivyiyumviro biriko biraduga bivuga ko Trump ashobora guhagarika intambara vyihuse cyane mu gusaba ko Ukraine yotanga ibice bikomeye vy'intara yayo. Gusa yamara abafatanya bikorwa b'Uburayi ba Kiev bararahiye ko bazobandanya kubafasha vya gisirikare ibihe vyose hasi no hejuru. Ese hagiye gukurikira iki? Ariko koko Trump azoshobora guhagarika intambara yajegeje ibihugu vy'uburengero? Ariko koko Trump ategekanya iki? Ese koko iyisi iriko iragana he? Menya vyinshi vyavuzwe utamenye kuri uno mugabo yanditse amateka kandi giri yandike n'ayandi mwisi. Jewe ndi Seti kuri The Megamind. Muhawe ikaze. Icegera c'umukuru w'igihugu yatowe, the vice president elect wa Trump, Bwana J.D. Vance, yaramaze kwerekana neza ukuntu inzego z'amahoro zoshikirwa hagati y'Uburusiya na Ukraine. Mu gihe umuhungu wa Trump we, Donald Trump Jr., yatwenze cyane perezida wa Ukraine, Bwana Volodymyr Zelensky, n'imvugo iteye isoni yashize ku mbuga ngurukana bumenyi, avuga ko perezida wa Ukraine Zelensky agiye gutakaza agafashanyo yahora avumba kwa marume we Uncle Sam, ashatse kuvuga Amerika. Hagati yaho ubutegetsi bwa Biden buriko bukwakwanya bukomeza uburinzi n'igisirikare vya Ukraine muri iyi misi mike busigaranye imbere y'uko umusaza Joe Biden atanga imfunguzo z'inzu yera, the White House. Umunyamabanga wa leta Antony Blinken ari mu nzira ci Brussels muri iyi ndwi mu nama ya bwango n'abafatanya bikorwa babo b'abanyaburayi. Mu gihe gushinga ubutegetsi bwa Trump, the inauguration, ari mu mezi abiri gusa ari imbere, bituma abantu benshi bibaza uko uyu muperezida agarutse kandi agiye guhagarika intambara. Umugambi yo bafise n'ukuntu ategekanya kubikora n'intambamyi ashobora kuzohura nazo. Ikimenyesha makuru rurangiranwa The New York Times kibajije ibyo Trump ategekanya gukora nuko azobikora kugira Ukraine ironka amahoro, yarishuye ati: "Sinshobora kubaha iyo migambi kuko ndayishize ku mugaragaro, zinoba nk'ikiyikoresheje." Uku niko Bwana Trump yishuye bamubajije mu gihe yarakiri mu isekeza ryo kuba perezida. Aha mwibuke ko azotangura akazi kiwe mu mezi abiri gusa ari imbere. Intambara ya Ukraine nayo ikabizoba imaze imyaka 3 itanguye. Kuvaho Trump atsindiye amatora y'indwi iheze, aramaze kuvugana na Zelensky kuri phone. Zelensky akavuga ko ibi biganiro biriko bigenda neza cyane. Gusa aranavuga ko amaze kuvugana na Bwana Putin. Gusa ibi bikaba bihakanwa na the Kremlin. Muri uku kw'icenda guheze, uwariko aharanira kwitoreza umwanya w'icegera c'umukuru w'igihugu akaba yaratowe ubu, Bwana J.D. Vance, yareretse neza uwahora ari umusirikare agwanira mu mazi, the Navy SEAL, Sean Ryan, urutonde rw'ukuntu amahoro yogegwako muri Ukraine mu gihe Trump yoba ari perezida. Akoresheje urubuga rw'ikiyago The Podcast ya Sean, Bwana J.D. Vance yaragize ati: "Ukuntu neza vyomera ku murongo usanzwe uhari w'imbibe ugabura Uburusiya na Ukraine wogigwa karere katagiramwo igisirikare, demilitarized zone, canke DMZ mu ncamake, nk'ujya mupaka ugabura Korea yo hepfo na Korea ya ruguru, bakawukomeza cane ku buryo Uburusiya butazosubira kuvogera kandi." Bwana Vance yarongeye ati: "Ukraine kiri cari igihugu cigenga. Uburusiya bwohabwa garanti na Ukraine yuko utagiraho ihengamiye, neutrality, kitazopfa yinjiye muri NATO, eka n'izindi nzego zose ziyunze z'Iburayi. Ubudagi n'ibindi bihugu vyotanga uburyo kugira Ukraine yongera isanugwe."
Bwana J.D. Vance amaze kuvuga ibi yerekana uko Trump yohagarika intambara ya Ukraine. Ikimenyesha amakuru The Wall Street Journal cahise gisohora inkuru ivuga ko ibiro vya Trump n'abamwegereye bemeje ko mu vyo Trump ategekanya ko harimwo igitekerezo kimwe co kubuza Kiev kwinjira muri NATO niburi imyaka 20 iri imbere, hama ahubwo akagirirwa amasezerano y'intwaro arms deal. Biboneka rero ko izi mvururu zizohagarikwa no gushiraho akarere kanini katagiramwo igisirikare, a large demilitarized zone DMZ. Iyi yocihagarika izi mvururu z'urudaca kandi bigasaba ko Kiev ihebe ibice 20% vy'ubutaka bwabo nk'ikigize ibirometero 1287 vy'iyi DMZ. Gusa yamara amakuru yaje ntiyigeze yerekana ukuntu aka karere kadasanzwe hagati y'umupaka w'Uburusiya n'ako karere ka Ukraine katagiramwo abantu uko kogenzurwa nuko kocungerwa, kandi ntawe uvuga ko koreberwa n'abanyamerika nk'abajejwe kubungabunga amahoro. Harabatanze icyumviro cy'uko ingabo za NATO harimo Ubwongereza karibo boshingwa ku kazi ko kurebera ku karere ka DMZ. Hari umwe yavuze ko Amerika yotanga inyigisho n'ubundi bufasha, ariko umugozi w'imbunda wobwirizwa kuba umunyaburayi, kandi uburayi akaba ari bwo butanga n'uburyo bw'amafaranga. Ayandi makuru yavuze ko Amerika itorungika abagabo n'abagore gushigikira amahoro muri Ukraine, ahubwo boraba abanyapolonye, abadagi, abongereza n'abafaransa akaba ari bo babikora. Iki ciyumviro kimeze neza na DMZ igabura Korea y'Epfo na Korea ya Ruguru kuva aho basinye amasezerano yo guhagarika intambara ya Korea mu 1953. Gusa rero intambara y'Uburusiya na Ukraine iratandukanye cyane n'iyi ya Korea, bituma abarorerezi n'abasesenguzi bagabisha ko gushiraho DMZ muri Ukraine y'ubuseruko ko vyogwanywa bikomeye. Intambamyi nyinshi zobanza gukemurwa imbere y'uko intambara ihagarikwa, hama guhagarika intambara nyavyo bikabona kugerwako. Cyane botangurira kuri abo baterekana ubushake n'ishaka ryo guhagarika intambara kandi ari bo biraba. Imbere y'uko Trump atsinda amatora, Volodymyr Zelensky yatangaje yeruye ko kwemerera ivyo Putin asaba ngo ntashobora kuvyemera, kandi ngo ni nko kwiyahura ku Burayi. Uyu mukuru w'igihugu ca Ukraine yaratanze amatangazo nk'ayo atagira ingano kuva Uburusiya buteye Ukraine mu kwa kabiri 2022. Ikindi abanywanyi b'imbere ba Zelensky no kuvuga Ubwongereza, Ubufaransa n'Ubudagi baramaze kurahira ko bazofasha ingabo za Ukraine mu ntambara n'ingabo za Moscow igihe cyose bizotwara. Ivyo vyiyumviro vyaravuzwe kandi nondwi n'umukuru w'ububanyi n'amahanga w'ubumwe bw'Uburayi, the European Union, wahoze ari ministre wa mbere wa Estonia, Kaja Kallas. Ategekanya kandi gusubirira Joseph Borrell nk'umudiplomasi mukuru w'ubumwe bw'Uburayi. Umuneguzi w'umunyamwete wa Putin, Kallas yaravuze ati, ivyo ku rugamba biragoye, niyo mpamvu bisaba dukora ubudasiba. Uno munsi, ejo n'igihe cyose bizomara, yaba uburyo bwose bwa gisirikare, bw'amafaranga, mbere n'ubw'abantu buzokenerwa tuzobitanga. Ubutumwa bene ubu bwerekana ko abakuru benshi b'i Burayi havuyemwo bake cyane, bamwe na bamwe nka ministre wa mbere wa Hungariya Bwana Viktor Orban, abandi bose bariyunze inyuma ya Ukraine. Biboneka ko aba bakuru b'i Burayi nta kibazo na kimwe bafise mu kwishirako ayo mabanga yo gutanga imfashanyo, abakozi no gucunga ku karere katagira mu gisirikare DMZ bariko bashira imbere. Na Amerika itogira icifashije gushiraho ico bita akarere k'ububiko, a buffer zone, koba kazi kagoye cyane kuvyo kwiyunguruza no kunguruza ibintu, logistics. Ubwa mbere DMZ yosaba ko yambukanya ibirometero 1287 vy'uburebure vyose vy'umupaka w'ubuseruko Ukraine ihana n'Uburusiya, n'umurongo w'imbere mu karere k'imari.
kuva ku rubibe rw'Uburusiya na Ukraine mu buraruko kure ku muji wa Senkivka muri Chernigov gushika mu muji wa Kherson mu bumanuko, aho ingabo za Putin zavuye hafi y'uruzi Dnipro ku mpera z'2022. Ubwa kabiri, intambara yo muri Ukraine iriko ihindura isura. Imbere ku mirongo y'urugamba biguma bihinduka. Ingabo z'Uburusiya ziguma zisubiza inyuma ingabo z'uburinzi za Zelensky muri Donetsk, mu gihe ingabo za Ukraine nazo zishimitse ku butaka atari buto bw'Uburusiya mu karere k'uburengero ka Kursk. Raporo zitandukanye zigaragaza ko ingabo za Korea ya ruguru zamaze gushika ku rugamba mw'ibanga rikomeye, kandi ko ziri ruhande y'ingabo z'Uburusiya. Impande zose ziriko zikora uko zishoboye kugira zagura akarere zaho bamaze kugera, kugira bazogira uruvugiro runini mu biganiro vyimirije. Mu mpera z'indwi iheze, Uburusiya na Ukraine bakoze ibitero vya drone bikomeye cyane gusumba ibindi byose bari bamaze gukora. Mu buryo butandukanye n'ubwo, DMZ itandukanya izinga rya Korea kabiri ipimirometero 249 gusa, na karere karinzwe cyane gato kandi kashobotse kubera ko Amerika yashize ingabo hasi zihaguma n'inyuma y'intambara. Imbere y'uko amasezerano yo guhagarika intambara agegwako, Korea y'Epfo yari ishigikiwe cyane n'igisirikare c'uburengero the West muri byose mu gihe c'urugamba. Gusa rero bageze ku masezerano yo guhagarika intambara, abasirikare n'abasivile amamiliyoni bamaze kwasiga ubuzima. Uravye ukuntu Ukraine isuzugura iciyumviro cose co guhebera ubutaka uko bwoba bungana kose Uburusiya n'umwiyemezo w'Uburayi wo gushigikira Kiev ibihe byose, biragoye cyane kubona ukuntu amasezerano yo guhagarika intambara nk'uko Bwana Vance na Wall Street Journal vyagaragaje azogegwako. Hamwe diplomasi y'ubutegetsi bwa Trump yonanigwa, uburyo bwonyene busigaye koba gusunika Kiev kugirana amasezerano n'Uburusiya, atari uko Amerika igahagarika imfashanyo ya gisirikare Ukraine ikeneye cyane. Ibi ivyoca bihatira Kiev kwitanga, keretse abafatanya bikorwa b'Uburayi harimwo Australia, Japan na Canada biyemeje kuguma batanga intwaro kuri Ukraine. Ivyo yamara bisa n'ibidashoboka, n'abasesenguzi baravuga ko ubufasha bw'imfashanyo y'igisirikare bwinjira muri Ukraine ubu harimwo n'ubwa Amerika ntabwo buhagije kugwanya ingufu z'Uburusiya. Umwigisha mukuru w'ivyigwa vya politike kuri University Rutura ya King College i Londres mu Bwongereza, Dr. Russell Foster, avuga ko Trump ari mukuri mu kuvuga ko abafatanya bikorwa b'Iburayi bakoze nabi cyane mu bwirinzi kandi abanyantege nke, ahubwo ko bizigiye Amerika kubarinda kandi igihe kinini cyane. Akarona karyo keza ko gukanguka ku bihugu by'uburengero. Gusa rero n'ubundi Uburayi, Canada na Australia baretse amafaranga yo kwikingira aracumbagira cyane kandi igihe kinini. Bari hasi cyane ku bikorwa remezo vya gisirikare n'ishingiro ry'inganda, ku buryo bofasha Ukraine nabo nyene bakifasha ku bundi bugizi bwa nabi Amerika itabafashije. Umuhinga w'umushakashatsi ku kigo c'Iburayi c'ubwirinzi The Royal United Services Institute, Rusi mu ncamake, Bwana Ed Arnold aravuga ati, vuba birashoboka ko tubona amahamagara akomeye yo kongera amafaranga yo kwikingira n'ishoramari muri NATO yose. Gusa bizotwara imyaka myinshi cyane kubaka, kandi bizoba bizimvye cyane mu gihe cyo guhagarara nabi ku butunzi. Kazoza kukwikingira kuburengero ngo gahagaze nabi cyane. Bwana Ed arongera ati, akaga kavuba k'Uburayi nako kubandanya gutanga ubufasha bwa kidiplomasi n'intwaro eka mbere n'abantu kuri Ukraine batari kumwe na Amerika. Uburyo bwose bizocamwo, yaba NATO yaba ubumwe bw'Uburayi ku mpande zose, gusa bizoba bizimvye cyane. Ibirenze ivyo by'ubutunzi, utwigoro tuzokogwa n'ubutegetsi bwa Trump two guhatira Ukraine kwemera imishikirano y'amahoro bizokonona cyane umubano wa Washington n'Uburayi bwose, binatume bibaza ico NATO imaze.
Abasesenguzi n'abanyepolitike bamwe na bamwe bavuga ko ikintu nk'ico kizotuma ibihugu nk'Ubushinwa bufatiraho kwako kajagari k'uburengero hama bwiyongera ingufu busanzwe bufise mu kiyaga ca Pacifique. Ubwa nyuma kubijanye n'abantu mu guhatira Ukraine gusesagura ubutaka bwayo ku Burusiya bizofatira bene gihugu amamiliyoni b'abanya-Ukraine mu karere Uburusiya bwifatiye iherezo ryabo. Ubushakashatsi bwakozwe n'ikigo c'Ubudagi ku vyerekeye imibano mpuzamakungu n'umutekano, The German Institute for International and Security Affairs SWP mu ncamake, bwerekanye ko mu kwa mbere ku 2022 hafi abantu miliyoni 6.9 baba mu karere kafashwe n'Uburusiya kuva aho butereye Ukraine. Ikindi nuko abantu barenga miliyoni 3 bamaze guhunga karere, bamwe bagiye kurondera ubuhungiro mu burengero bwa Ukraine, abandi baja mu bihugu by'Uburayi gusaba y'ubuhungiro. Gusa rero n'ubundi bisigura ko hasigaye hafi miliyoni 3 mu karere kafashwe n'Uburusiya. Mu kw'icenda umwaka uheze, Ministeri y'imbere mu gihugu c'Uburusiya yavuze ko impapuro z'inzira z'Uburusiya zigera ku miliyoni 2.8 zatanzwe ku bene gihugu ba Ukraine baba mu turere Uburusiya bwafashe. Mu kigoro ku Burusiya ko kwinjiza utwo turere mu bumwe bw'Uburusiya, the Russian Federation. Gusa rero naho benshi bamaze kwiyakira nk'abanyagihugu b'Uburusiya guhosha intambara hama bagashiraho DMZ, bizosiga abanya-Ukraine batagira ingano bafatiwe mu maboko ya Ukraine. Ese bizohera gute? Ariko koko Trump azohagarika intambara umunsi umwe gusa niyamara kwinjira mu nzu yera nk'uko abivuga? Gusa intambamyi ni nyinshi. Bandanye ukurikira The Megamind mu gihe turabira hamwe zino mpinduka zidasanzwe. Kora subscribe aho hasi kugira ntuzucikwe n'ibiganiro. Jewe ndi Seti kuri The Megamind naho ubutaha. Ciao.